ukuje nitahuye nshaka umuntu ameze gute mu buzima bwanje bien sûr urumva kuri liste icambere vraiment c'était serviteur de Dieu ico ndashaka kukivuga kuko camye ari cambere naco nico gikomeye jewe no bivuga n'ubu nari umupagani n'ubu sindagera aho nshaka mugana ari umupagani vraiment nari wa muntu kuja gusenga sina habaye oya umupagani n'utemera mu Mana ijana kwija waremera mu Mana je naremera Imana wagendera basi sinagendera mu Mana voilà je nubwo ndabwita ubupagani kubera ko urumva kuyemera ni kimwe muga kutayigendera ni ikindi muga n'ivyo maze kwiza imyaka 30 kuduka cyane ku bakobwa hariho benshi usanga bafise pase ndende canke ukagira regret ukavuga uti none je ndi mubi ndiki ukanga kwibabarira ukumva regret iteye ubwoba uravyumva kuko vraiment jewe n'abagenzi banje bamberetemo naravuga yuko umuntu mugufi mu buzima bidakunda Lovers, karibu cyane on Sexy Love TvShow. Nkuko nari nabibabwiye murabizi neza yuko nabemereye ibiganiro bitandukanye. Ikiganiro ca mbere rero tuzotangurirako kugira ngo iyi show ibe show vya vrai azoba ari the brunch time. As you see, we are sitting in a beautiful garden turiko turafungura ivyamwa, bien sûr mva hazoba hariho ibindi. Rero the brunch time sinzoba ndi jenyene nzoba ndi kumwe misi yose n'umutumire wanje numu co-présentatrice wanje ariwe Nadine je ku mazina nitwa Nadine hama agende bashaka oya for the moment muraza kubimenya iyi the brunch time izoba ifise amaserie menshi atandukanye siko ga Nadine yes série ya mbere izoba ari waiting in your 30's iyo urindiriye ufise imyaka 30 kuduga murashaka kwibaza ati urindiriye iki Nadine turindiriye iki tushaka turindiriye marriage urindiriye abana urindiriye business urindiriye kubaka inzu urindiriye n'ibintu byinshi uza kurealiza ufise 30 ans ego donc iyo turiko turakura akenshi tukiri muri adolescence uri stressé n'ibintu ubugifise uvuga uti ubu ni bon papa azovyioccupa mama azovyioccupa iyo tumaze gushika mu université bien sûr haba hatanguye kuza quelques charges ariko toujours les parents baba bari inyuma yawe ariko kenshi iyo duhejeje université canke tutaranayiheza twe twashimye guhera kuri 30 ans kuri 30 ans niho umuntu atangura gutahura réellement ubuzima ndimwo ni gute naho uba wagize mariage naho uba ufise business naho uba ufise abana hari ibintu twebwe uko tubibona twatahuye dutangura gutahura à 30 ans so mugumane nacu tuze rero tubabwire réellement ce dont on va discuter aujourd'hui pour épisode yambere waiting in your 30's. Karibu kandi muri the brunch time on Sexy Love TvShow. Ni Anaïs Mugisha Muyaga, Sexy Love comme vous le savez. Nkuko nabibabwiye mu introduction tugire tuvuge kuri waiting in your 30's. Kurindira iyo amaze gushika muri 30 ans kuduga. Uno munsi rero episode y'uno munsi série novuga y'uno munsi jewe na Nadine twashimye kuvuga kurindira uw'Imana yaguteguriye. Uw'Imana yaguteguriye uri umuhungu uri umukobwa umurindira gute uvyifatamwo gute. C'est vrai turaca mu bintu bitandukanye mu buzima bwa misi yose ariko biradusaba kumenya réellement uw'Imana yanteguriye uwo tuzobana ubuzima bwanje bwose bimeze gute azoba ameze gute nzomurindira gute nivyo tugire tuganire na Nadine. Okay gatuganire rero kuri ico kintu ca waiting in your 30's kurindira uw'Imana yaguteguriye. Uraziga Nadine hari ikintu mura mbona iyo turindiriye kuko umva twese dufise ikiringo turindiriramo twe turashaka kubivuga yuko on a plus de 30 ans kandi ab'Imana yaduteguriye turiko tubabona ubu
ikiringo ca mbere tutarababona wewe nka wewe warindiriye gute wavyifashemwo gute vyagenze gute yo nkuko wabivuze hari imyaka ugeramwo reka mvuge do 20 ans gushika 25 ans ushaka kuryoherwa ukora ivyandi bariko barakora ubushushe ku buryo utiyumvira uti antuka mu buzima abagiriwe ubuntu a 19 bakabona vision y'ubuzima bwabo a 30 nukuri n'ubuntu bagiriwe je shaka kuvuga yuko ego ndashaka kuba naninzi uti shaka kubiki nashaka kuba umuloya mubisanzwe mugabo arabonye ko ibintu byabaye nashaka kuba umuloya nashaka nanumva nashaka gukora droit ibintu byuko muganga wabibonye urumva ubushushu kavuga ati les parents barahari bazondira amashuri ibiki n'ibiki numenya yuko ibintu bishaka guhinduka bivanye n'ukuntu ibintu ibihe bigenda birahinduka soit jere ukuntu navyifashemo ijyamo ya 20 à 25 ans jana iko ndaryoherwa urariye ubukumi ego twese twarariye ubukumi nako ndaryoherwa ubusaza abandi bakora nkakurikira hari ivyo nakoramo n'ubujuju hari ivyo nakoramo nzi yuko ari ubujuju mugabo byose ndabibamo aho yari nka end of high school ngira ntanguye université hama do 25 ans à peut-être 27 ans kuriya ntutangura gufata ibintu ukabona ukaba serious buke nawe bukebuka pana cyane bukebuka ukavuga uti okay ubu ndi muri université na université nasanze nize ibyo jewe ntashaka kwiga ko yabivanye na minervari yari hari kandi n'ikindi nabonye uti abandi bako bariga bijya utireka ngende kwiga biri tukira aho nyene wize kinedi marketing nize marketing business marketing rero kuri ico kibazo bajije novuga uti impanuro notanga ushaka nange impanuro yego urashaka kuyitanga yego pour commencer kubera ko wewe niko wabigenjeje umva ndifuza ko abantu bamenya wewe uko wabigenjeje hama turajamwo kuri impanuro okay je ukuntu nabigenjeje mu isanzwe n'ubuntu bw'Imana novuga nukuri na systeme nakoresheje isysteme imwe nakoresheje gusa navuze uti ikiba cyose muri uku kuryoherwa nteza kumara amashuri kuba ntamaze amashuri ndafise mutama akaze gose abona yuko utize ntacyo ashaka gukorera ngo voilà rero navuga uti nitwahize amashuri nzoba mfise goal urumva nzoba nishoboye gukora ibyo ashaka gukora kuba icyo ashaka kuba ninakwiza 30 mukabo nari nzi ko nzagira mariage à 27 nukuri jewe nari nzi ati à 26 ans zamfise mu fiancé à 30 ans zamfise abana babiri peut-être bari nkigeze nko mu wa mbere wa kabiri no suko byagenze urumva rero ukuntu nabigenjeje strategy yari imwe guheza amashuri ibindi tuzobiraba mu nyuma hama mu nyuma ayo mashuri yamaze guhera now reality kicks in utoke amashuri araheze batango kukubaza uti nta kazi ushaka kurondera umuvyaka byensi twe twagiriwe ubuntu umuvyaka kurondera akazi ukacu kajamo no kaca bimbi uti automatiquement kujya nyene naje gishuri nkatangura akazi n'umugabo acaza kumva ibintu byarahindutse cyane gose rero je ico novuga uti the moment nahayarije yuko ibintu uko vyiyumvira bishaka kugenda siko bishaka kugenda nacha mvuga uti okay you have utegereza kugira relationship n'Imana kandi simvuze relationship n'Imana yo kuvuga mu ndimi yo gukora ibikorwa 150 muri eglise no yo kwicarana ukavugana n'Imana ukavuga uti none ndiko nja hehe Mana nyereka iyo ndiko ndaja ndi mubiki kandi ukakira pase yiwawe twarakoze ubusazi twagiye hirya no hino ukakira do pase ukavuga uti Mana bijya ibintu nabibayemo ubu naratahuye icondi muri wewe no muri jewe icondi so ndakeneye direction ukareka gukurikiza direction z'abagenzi obyensi z'abavyeyi zirakenewe mugabo nyene ukavuga uti okay who am I umaze kwishura ico kibazo nibikurikira byose cyo bitora kuko utazi curi uwari wese yoza tuko turavuga ivya mariage uwari wese yoza mukajana uwari wese yoza mukajana hariho benshi natwege tubanze kukiza 30 abashaka kwimvira uti yo barabuza abagabo
barihebuye navyo bagishaka Urumva biravana nedi urumva benshi muri bo ego baraca muri ubwo bukumi n'ubusore bwo kwitemberera bwo kwigira ahantu hariho hose kubonana n'abari bo bose gukundana n'uwari we wese uri kuragerageza hariho n'abitahura kare niyo chance nkuko abivuze n'ubuntu bw'Imana abantu bagirirwa kwitahura kare ariko abataritahura kare umva tugatembera je ndibuka yuko we wavuze yuko wavuga ati 27 ans abandi mari 27 yose je navuga nti 25 ans nzo kubera ko je nahejeje amashuri nkiri muto nahejeje nahejeje à 22 ans je considère ko nari nkiri muto cyane et puis après ncanja muri monde du travail nk'umengo tak nakanu kagize gutya rero monde du travail nkubise biranka ndavuga ati ibi nibiki ndimo kandi ikindi kintu naco iyo uronse amahera ukiri muto ucuja kuyajya kuko wabona umengo ejo azoba hari hirya ejo azoba hari tu te soucies de rien en fait rero jewe je me suis pas soucié de umva nabona umengo ni bon uzazoreka kandi j'avais un certain caractère kenshi mbona ego c'est vrai abavyeyi bacu baratwigisha kwihagararako ariko iyo caractère des fois nukuri vraiment sinziza kuko haraho utegeza kumenya ati je dois kwicisha bugufi ou je dois me retirer ou je dois m'exprimer comme ça ntegeza kuvuga gutya ntegeza kwiexprimer gutya rero jewe vraiment narakuze ndi umuroberi je m'amusais je ukanandraga nakubwira ati ibandaniriza canke ushaka kugumana nanje fine mugugendere mu nzira yiwanje utagiriye mu nzira yiwanje ntibishoboka rero ce qui fait que gute ntamenya réellement yuko uwo muntu atari uw'Imana yangeneye kuko jewe nabona umengo ubutagendeye mu nzira nziza yiwanje oya siwe ego c'est vrai Imana yarankingiye nibwo buntu bw'Imana nagize irankingira nsanga réellement abo bantu ntibaribo urumva ariko si peut-être des fois umva ariho uranagira n'amasi mu buzima simvuze kutogira amahugiro mugabo wakivuze ko wacafasize ko twige kwimenya menya qui tu es ukundi ki wifuza gushikahe mu buzima wifuza kugerahe iyo direction mbega uwo muntu niyaza muzojana he muzohajana gute uri umuhungu uri umukobwa c'est mieux kubimenya igituma rero twebwe twamfasizinga kuri iyo 30 ans ni kubera ko umaze kugera kuri 30 ans umuvyeyi babona yo kwa kugaragariza kwawe nta mugabo uzoroha umaze kugera kuri 30 ans uri umuhungu n'ama responsabilité ari y'abavyeyi bacatangura kukubwira ngo none ngo bite ngo turabona ntacuriyumvira cyane cyane muri société burundaise twibukanye yuko turiko turavuga muri société toujours burundaise ndibuka yuko hariyo n'abantu bacatangura kubwira ngo usenga nabi bo ntavyo bakubwiye neza utese gufata amafunga kwi ego ngurisonzesha ngo vya vrai ngo waranditse ka liste k'umugabo ushaka kandi hari ikintu uvuze ntaguciriye hari ikintu uvuze nkunze urafashe accountability sinzi ukuntu navuga accountability mu Kirundi uritahuye ikosa ryiwawe ryo kuvuga uti wari ufise caractère itari feminine uravyumva kandi byatewe nuko wavuye mu ishuri direct ucuja muri haso uravyumva kandi umva nakoze nize ibintu bavuga ngo mostly ni vy'abagabo hama nkorana cyane n'abagabo nukuvuga yuko iyo caractère vraiment yes hari igihe natwege abakobwa usanga turi always in hustle mode defensive mode ni ucusanga tutafise feminine energy kandi na kenshi kugira wakire uw'Imana guteguriye as women tuteza kugira feminine energy ni nkuko hariho nk'umugabo nk'umusore reka mvuga umusore yuko to approach you akaza akakwegera afise feminine energy ubona nka atari serious ubona ati ibintu turimo nibiki you understand because
tushaka umuntu ari ameze nka alpha uravyumva afise male energy rero natwege as females when a man approaches you akaza akakwegera ukaba ufise male energy abona ati none urya none nzo nigikinje kugira mu buzima bwiyo atasanzwe afise you understand rero nacagira ikibanza rero iyo accountability ndayikunze kuko naje narigeze kugira iyo energy uravyumva ugasanga kwera umuntu yize hanze peut-être nguzi biri bingahe peut-être uzi kineki nari informa nkamenya ibi amakuru ya biriya harige nashaka kuba nicaranye muri date n'umuhungu ugasanga navuze uti papa no musi twajanya ha papa aranyandikiye papa acyumvira none ndibaza yuko n'abahungu batubwira muri comment umunga tutanga kumvira je ikintu nje gukora papa wadasanzwe akora mu buzima nigiki nje gukora mu buzima bwiwe novuga yuko nzanye ngishasha bibasigaye bavuga ngo what are you bringing to the table nigiki unzaniye kuri imeza kugira ngo mbone yuko aho rero wamaze kuvuga ama degree ufise akazi ukora ama business ukora hama hejuru y'ibyo usa nk'ushaka kwiprotectinga wewe nyene you know umugabo uyo musore acavugutse okay now ibi nibiki so je advice ya mbere no aba young women is mugire feminine energy ni babisigura yuko wiyatsi nguvu wewe yuko utari muri position yo kuvuga uti okay yo kwikorera canke kwihagarara ko canke iki muga hajemo feminine energy just sinzi ko no bisigura se en fait nibaza yuko nshatse gusigura ivyo ushatse kuvuga donc ube nk'umupfasoni genre wumve yuko tu as le droit peut-être ngira bazotumva bazotawura gifana tu as le droit de baisser tes gardes donc apana kuba umisi suri sur la défensive kubera ko uba warabaye imyaka myinshi c'est vrai uri umwigeme uri wenyene ata uwo iyo mal kujya tubivuga ati ni alpha ari kumwe nawe ashobora kugufasha utunaturiya ndaguha exemple isanzwe gose ndibuka ko je imodoka yashaka gupfa ndaza aho bayikoresha mu buyenzi ndaza ibintu byose ipine kuyisukoresha bikini ariko umusore nkuko bivuze aje mu buzima bwawe ukamenya kumubaza sheri imodoka yamfanye ushaka kumbwira aho nja kuyikoresha suko tabizi aho bayikoresha oya ariko ni kubera ko tu veux l'impliquer dans ta vie ushaka kumamplika kugira yumve yuko arafise ikibanza kuko nkuko Neidine yakora bivuga mu nyuma bizohera avuga ati nubundi byose arabizi none nje kumufasha iki ariko kubona yuko ushobora kugira ga problem gato ukavuga ati reka ndamuhamagara Jenny je ngunda kuvuga ngo ndi Mark Leod ariko hari ibintu ndeka kuba Mark Leod kugira nawe ndamwenseremo kugira nawe aba mu buzima bwiwanje yumve yuko ico kibanza cari kimurindiriye kuko urumva on va pas non plus baisser nos gardes umwanya wo bambe on va pas non plus kuba turi ba Mark Leod umwanya wose tanza ahantu bama bariko barambaza ndibutse iyi série nuko twebwiye tuba turindiriye ku myaka ubugeze kurumva uburi muri 30 ans uba wararengeje hariho twe turacivugisha turi muri moins de 35 ans hari abageze muri 40 ans hariho abageze muri 50 ans ariko umuntu wese igihe ciwe kirahari ndi nuravyemeye yego ndavyemeye hama non plus je ne dis pas que je précise je ne dis pas non plus que udashobora kuba utandikiwe kugira mariage jewe iyo possibility ndayibona dans la vie ndabona yuko umuntu wese we are not all meant to be married. Yes, marriage is not for everyone. Marriage is not for everyone. Donc niwite ko mwikomo ngo ni kubera that person uwo muntu ataraza. Canke uwo muntu igihe ciwe kitarabone canke haraje hazi bisanga nibisanga uvuga uti reka ndabihebe oya uwo muntu arahari. Adahari naho wewe ico utegerezwa kuba kirahari siko est-ce que tu es d'accord avec moi yego ndavyemera kuko
voilà n'impanuro ya kabiri twotanga icambere twavuze feminine energy icya kabiri twotanga ukamenye ibihe urimo siko kubera hari igihe cyane cyane twebwe abakobwa hari igihe bagenzi bawe ko baragira ama mariage bamwe bariko baragira ama mariage bamwe bariko baravyara ego nk'umwana w'umuntu bashaka kuyumva uti ibi bintu biransize jeho ni ryari baransize kera bara abantu mwakuranye mwiganye mwakoranye bwabusaze twavuga ibiki n'ibiki muga ati bo bararonsa umwanya wo kubivamo voilà canke iki uravyumva ya mapere mwahora muhamagarana uti duhurire ngaha umwaka akubwira uto yaha ndi kumwe n'umugabo wanje canke undi akabwira uti umwana yagwaye urumva ukaca utangura kwisanta nkaho uri muri monde ya wenyene niba bisigura yuko uri wenyene ahubwo uyo niwo mwanya utaheza gufata ukagira reflection ukiyumvira kuri wowe wenyene ukavuga uti okay ibi bihe ndimwo nibihe uravyumva nico gituma navuze uti kugira relationship n'Imana biri very important cyane cyane uri kurakura kuko wicaye ukabaza uti ibi bintu ndimwo nibiki siko Imana yashaka kukwishura bivanye n'umutima wawe ukuntu wabajije Imana yashaka kukwishura uti okay muri uwo mwanya nuri married nufise abana siko nuri muri ja season bajya abandi barimo jewe ndi muri season yo kuvuga uti shaka yuko utangura ya business washatse gutangura kuva kera urumva iyi niyo season ndagushizemo kandi umaze gutangura kubikora ugatahura season irimo sexy yashaka kumbwira yuko if it's true igihe twari muri season where you want to run after marriage run kugira uronka umwana run ukavyiruka inyuma kuburyo n'ukwandikiye umwishura kandi tanakimwe ariko arakubwira ukaja ku madate y'ama nonsense uravyumva muga igihe wafashe ugatahura ibihurimo ugatuza ukaja hasi the man came utazi ni yavuye gushika n'ubu twicara hasi uti ibintu turimo ni ibiki uravyumva araza kubera iki uba wahaye umwanya yuko Imana ikwereka uti iyi siyo saison urimo iyi niyo saison ubwo nashaka yuko tuza kwanza kugira uwo muntu niyaza azogusanga utuje kuko niyaza iyo ari kuza uri fired up you could have even missed him kubera uburi kuraraba kuko saison ntiyari gwawe saison ntiyari opportunity ntiyari geze uvuze kuri ico onye naho nca ntangura ku saison yiwawe aguma ari yiwawe yes hama ikindi kintu naco kuba dufashe turi hagati na hagati turiko tuvuga ni seria waiting in your 30's turiko tuvuga ati nijyari ni gute worindira uwo Imana yaguteguriye uwo Imana yaguteguriye Nedine yakora avuga ko hari amasezo ego hari amasezo kujya uvuka nk'umwana ugakura ukaja mi crèche ukaja mi maternelle ukaja mi primaire ukaja mi secondaire ukiga université ukaronka akazi iyo ni saison yiwawe imwimwe rero ni hamwe imbere y'ukuronka uwo muntu iyaje utari muri saison nziza yayindi wari ukwiye kumubona uramuhata nukuri uramurata ndababesha uramurata akirenganya akavuga ati mbega kiya kinyugunyugu reka ndakwita kinyugunyugu kiya kinyugunyugu ni cahe ujya muhungu uri umukobwa ugasanga umuhungu arakuje ko ntimbega we akavuga ati kijya ginyugunyugu ni cahe uri umuhungu ukaja kurondera umukobwa ugasanga ari muri saison y'ukuronka umugabo nawe sihuri uburi kinyugunyugu ona ca kinyugunyugu ubona kikaca kiguruka kubera ko yaje utari muri saison y'ukumwakira donc rero il faut que iyo saison nayo kugira tuyimenye il faut d'abord que tuba muri ya étape y'ukwimenya prendre le temps ugafata umwanya wiwawe wenyene ukavuga ati mbega jewe nka Sexy Love nkundiki nankiki ndiko njaye iyo business ndiko ndakora iri kunyungukira iki nayahe ma erreur maze gukora nimba naragiye muri relation iyo relation nayivuyemo for what reason raison yatumye iyi relation kanaka ndayivamo raison yatumye iyi relation idashika kuri mariage ni yahe
ukibaza wewe nyene ni hehe nakosheje no pako ushobora kuba warakosheje oya ni hehe no kwikosora nkuko nabivuze ijya mbere jewe nari umuntu vraiment yeswe chaka inyugunyugu nako ndavuga nayo ikinyugunyugu j'étais pas posée kubera ko ntiyari yo saison y'uwanje kandi je sais très bien yuko même les mariages ratés ntizari saison z'iwanje ubu ndabitahura ubu simbabara ubu sinshavurira uwo muhungu byaba yarakoze byose kubera ko ntiyari saison y'uwanje kandi nawe ntiyari uw'Imana yanteguriye hama twavuze aussi kucerekeye relationship with God imigenderanire tugira n'Imana yego murashaka kuvuga muti bajya nabo baratanguye kuvuga ibyo gusenga nabyo baratanguye ariko twibuke neza yuko muri relation y'abantu babiri umuntu umwe wenyene akwiye kuja hagati n'Imana yonyene abandi bose baje kubatuza abandi bose baje kubayovya abandi bose baje kubatwara nimba mwariko mugenda muri nord baje kubatwara muri sud nimba mwariko muja muri direction bwego muje Bugarama baje kuvuga ati iryo barabaje Bugarama sijyo ntimuce hirya reka duce igenda turaza kugarukira Bugarama mugasanga muriko muca muri direction itariyo ntuvuze nico rero nico gituma muri uko kurindira uw'Imana yaguteguriye utegerezwa kugira nkuko nabivuze kurindira uw'Imana yaguteguriye kumurindirana n'Imana amen kuko niyimuzi siko je nagize akariste n'idini wowe waragize akariste je nariste ico kintu caraje mbere yuko mvuga ico kintu cariste amugane kambrisi kintu cariste kuko hari abantu benshi akunda kuvuga uti do you have a list je nariste mfise kandi narigeze kugira iyo discussion n'umuntu and I'm glad you asked kuko je nariste mfise ikintu kimwe mfise kuri liste ufise ikintu kimwe kuri liste abari liste yarabuze gusuti abe atinya Imana nta kindi kuko ibintu maze kubona with life experience mfise life experience nini cyane sindakwiza 35 muga life experience mfise y'ama relationship uravyumva vraiment naje kubona uti umenya umuntu ni Imana gusa yego umenya umuntu ni Imana gusa kuko turamaze no kubona abatandukana bamaze nka 50 de mariage ukavuga munagize divorce mukavuga uti none iyi 20 yari isigaye ni mwari kwibana bikava urumva je rero nacize one thing igituma navuze uti atinya Imana is this nabifashe muri essence yuko uti na Bibiliya iravuga uti the fear of the Lord is the beginning of wisdom mu Kirundi utinya Imana niyo ntango y'ubwenge kumenya ubwenge voilà navuga uti kuko atinya Imana siko abafise deep relationship niya ujya muremye uravyumva rero afise deep relationship n'ujya muremye acaja muri position yuko avugana nawe ngene je navuze uti Imana je kuri liste ngirashiraho umugabo agushira hejuru ya jewe ko je ndi umwana w'umuntu Imana ni Imana uravyumva kuko nagushira hejuru ya jewe uzomwigisha ukuntu ategerezwa kunkunda nkuko nawe nka Yesu yakoze ishengero yego uravyumva kubera abafise relationship with God ndashaka kushira kuri liste ego se ndavyanse abafise ama liste ariko ibintu this event ibintu nabigize naragize liste ibintu byinshi kandi I respect it umwe wese abafise opinion nagize liste gushikaho nshiraho liste yaho nshaka ko tuzoba umva none haje umuntu yaciyambaza uti none uba wagize mariage kubera iyo liste cyangwa uba wagize mariage kugira ushimishe izina ry'Imana reka ndakwishura jewe sinagize liste kugira pour faire une liste oya kubera maze kwitahura navuze nti okay ukuje nitahuye nshaka umuntu ameze gute mu buzima bwanje bien sûr urumva kuri liste icambere vraiment c'était serviteur de Dieu ico ndashaka kukivuga kuko camye ari cambere jewe no bivuga n'ubu nari umupagani
n'ubu sindagera aho nshaka mugana ari umupagani vraiment nari wa muntu kuja gusenga sina habari oya umupagani ni utemera mu Mana ijana kwija waremera mu Mana je naremera Imana wagendera basi sinagendera mu Mana voilà je nubwo ndabwita ubupagani kubera ko urumva kuyemera ni kimwe muga kutayigendera ni kimwe je ndabwita je na umupagani vraiment niyamira mu vyisi kujya bavyita non pas ko ari bibi kuko vyose ifo ko tubimenya muga vraiment je sihonari rero nashaka uwo muntu aza kumfasha kubivamwo non pas kubivamwo muga aza kunyegereza ya Mana donc aze kunkwega antware muri ya direction y'Imana naho yoza arantwara mu misa gusa mugaba ntware numve ko mfitaniye relationship n'Imana ndakubaza nico ca kintu twavuga ngo what do you bring to the table none wewe akwegereza Imana okay katuvuye akarorero araje urazi ko hariho abakamofru ubukiza wabo bukamofru ego no mu ndimi akavuga Amana voilà kubera wowe usanzwe udafise your own relationship with God simvuze ngo nibikunda yose nawe yuvuze yuko itakunda umenya gute ko gutwaye ku Mana canka voilà reka rero ndakwishura jewe umva nico cambere nico nashaka urumva aho umva utanguye kwimenya utanguye kumenya ico ushaka nico nashaka et puis muri liste urumva le physique jewe yarakonta ego shaka umeze gutyaho umeze gutyaho umeze gutya urumva nshaka ufise caractère imeze gutya nshaka umuntu ameze gutya vraiment j'ai fait une liste ndayigira vraiment ariko rero aho nshatse kukwishurira ca kibazo wari wabajije est-ce que ubugize mariage na liste canke ubugize mariage n'umuntu canke n'ubugombe bw'Imana iyo uri kurafokasinga kuri liste no wa wundaza uguma wibuka ya liste kandi abatera inkuru baje nkaca ndaba ya liste utakibonyemwo nakibonyemwo uti siwe wakaza uwundi kuri ya liste nakibonyemwo pepe kaca bihera ariko ngira ndabamenyeshe yuko igihe wa wundi nababwira ko Imana yaguteguriye aje sinanamenye ko ya liste uyifise naranavyibagiye complètement ndibagira ko ya liste existe umva haciye amezi niho nagiye guretrouva ya liste mbona vya bindi nashaka biriko voilà ariko hari ibibuze ko mbwa ntavuga ati ntaco bimbwiye voilà nibibuze ko ntaco bimbwiye rero urumva sinase yuko umuntu agira liste oya kuko urumva yuko le fait que nari mfise liste babandi babi baje batariko kuri vya bindi bikuri liste sinigeze ndabaconsidera urumva quand même ko Imana yarankingiye kubera ko vya bintu vyari kuri liste bamwe ba mbere natanguye gukomba mugagenda nkabajya batabari realistic oya vraiment nagize liste vraiment y'abaswaganye hariho liste vraiment kandi akubwira ni musabe muzoronka Imana irabitubwiye ni musabe muzoronka kuko vraiment jewe n'abagenzi banje bamberetemo naravuga yuko umuntu mugufi mu buzima bidakunda umuntu muremure mukana muri iryo jambo nyene uti musabwe muzoronka haranavuga uti I will give you your heart's desires ego bisaba rero ko toge kwizera uti Mana je urabona ibiko biradudubiza mu mutima je kazozana mugufi urabibona yuko je bitazongwa neza haraza abagufi nkaca mvuga ntaco bazi ko vyansereka mfe kwemera mugabo sinaba ndabishaka kumuti naho Imana nisha kuguha we ibyo udashimye ibonye yuko wavuze ikintu ca iyo dusavye umuntu donc umuserviteur de Dieu hari abantu bihisha yego bikama mu bukizwa mu bakatolika donc muri vyose akihisha ariko nibaza yuko aho umenyera réellement que nahone ari wiwawe naho donc nubwo bu serviteur de Dieu nubwo gufearinga kuko umva servir Dieu nugutinya Imana aussi urayitinya vya vrai harajaho Imana inshira mu nzira kubera yari yabonye yuko gushaka uwo muntu ari serviteur de Dieu muga peut-être yiyumvira nka wewe iriyumvira ati none bega ninamuha serviteur de Dieu akiri muri bwa bupagane bwiwe ataramenya yaja byogenda gute reka mbaze ndamwiyegereze bukebuke rero niho yashize mu nzira vraiment
nukuri ndayishimira muri 2023 abantu vraiment bankwega bakambwira ati ngo tujane gusenga. Des fois nkagenda, des fois nkababwira j'ai pas envie, des fois akaba agenda batwara jewe nyene, des fois ntumbaze. Ariko ntangura kwidécouvrir mu yindi sens. Rero naho nibaza yuko usi nuko naho yaje mu buzima bwanje. Ntivyigeze kandi arasha bigira impact yo kuvuga bwa bundi wa undi nashaka aserva Imana. kandi guserva Imana gasetse ndakubwire biranatandukanye abantu bitandukanye kwishi abantu bashaka kwimvira uti arashaka kuba aserva Imana pana mwisengero ngo agende kuri eglise ngo akore muri ministry hari n'igihe uyu muntu Imana we murungise mu buzima bwawe to serve you muri way yo ku change your character, give you character development. Uravyumva par exemple Jenda ndashaka kuvuga yuko uwo turi kumwe he's serving Christ muri jewe in ways of gutuma mba patient. Calm down. Everything is not rah. You get ibintu byose usimbire hejuru. Cool down. Ubanze breathe, ubanze heme uje cooling it down. Kandi ibyo biranafasha mu gihe uri kunakora n'ibikorwa by'Imana. Washaka gukorana n'abantu bakagushabuza ukaca wibuka yambwiye ngo ntekereze ibintu bikaca bisubira mu murongo. Umva atari karakorera Imana gukorera Imana naho rero nacenda bitahurira. Uri kuri kurabivuga gukorera Imana c'est pas non plus kwama mwisengero, c'est pas aussi urashobora gukorera Imana mu gufasha abantu, urashobora gukorera Imana mu kugira act of services. Nukuri ibyo gukorera Imana ni mu bintu byose bitandukanye. Arashobora kukonkouraja wowe akabari uje gukorera Imana, arashobora gukonkouraja ico ntidushobora kugitebako. Ariko ya liste nababwiye ni muyikore frère ndababwiye mwese ngo muyikore kubera ko mwumva mubishaka muyikore. Ariko muga ibintu birahindukana cyane gose nje gituma uteza nkakijya kintu wavuze of knowing the one siko umaze uri muri imyaka ya 30 kuduga urashaka kuba ufise idea the one. Urumva wisunze ya liste cyangwa aho ugeze mu buzima ukavuga uti okay this is the kind of business nkunda nshaka umuntu ari muri direction and that direction. Kandi umuntu yigeze kumbwira uti reka tuvuge yuko the one ni exister muga wewe ni utegerezwa kwitegura kuba the one for someone. Uravyumva uko we concentrate kuba the one for someone nukuri antuka n'Imana irabibona uti sexy arikaragira self development. Nico nari nshaka kuvuga uti umaze kwiza 30 kwitegurira umuntu ugire self development gute. Urashaka kuvuga uti Imana development personnel urashaka kuvuga uti Imana je nshaka umuntu atanga. Raba muri jewe ko je umuntu atanga. Urumva Imana ikacigushira muri position utegereza kuzura atanga. Uravyumva apana ego gatanga kuri eglise mugukaba wa muntu you are selfless. Nje nkavuga uti yo sexy nukuri ndakeneye umfashiki service ukayitanga byoroshe wosanzwe nabikora wewe. Je ndabitanga ahubwo nibaza ko nari nkeneye urumva agatanga karenze. Imana nayo kibona uti vraiment arika sexy karagira self development yo kwiga gutanga. So uwo ari wese azozana in her direction ategeza kubatanga. Rero I don't think urashaka kuvuga uti je in your opinion yanje mashaka kutubwira muri commentaire if it's otherwise. Jemvuga uti there is no the one. Wewe ni uba the one for someone else. Kuko nawe yize kuba the one for someone else mucamuhura rero mukaba the one for each other. Urumva sinzi ko ako aya umaze kuba single until 30 nukuri uriga ibintu byinshi. Ego nibaze yuko uriga soi-même, uriga on everything. Nkuko twabivuze izoba ma série. Yes. Ya ama episode atagira kwangana umva mube préparé. Rero nashaka Nadine tubabwira akajambo paka nyuma
kanyuma gasozera ibiturimo kugira tuzobandanye indi episode kuko urumva pour résumer twavuze yuko mu kurindira uw'Imana yaguteguriye d'abord utegerezwa kumenya saison urimo utegerezwa kumenya saison urimo est-ce que ni saison y'ukumwakira canke ni saison y'ukubanza kwimenya pour kuzomwakira utegerezwa kugira feminine energy kakarigabo kawe kari muri wewe kagabanuke vraiment tuza nukuri haraje umuntu basi agufate mu mugongo nomba ko nawe utazomufa nico gituma bavuga ngo haje umufasha muzofashanya ariko wumve yuko vraiment bijya bintu byo kuja mu buyenze hari wundi muntu ashaka kubikora atari wewe voilà twavuze tuti relationship ni Imana dutegerezwa kugira relationship n'Imana kugira ngo kuganira n'Imana yacu kubera ko muri relation y'abantu batatu y'abantu babiri wa gatatu n'Imana babiri wa gatatu n'Imana hanyuma turavuze également yuko wifuza kugira liste nka jewe utabyifuza ukagira liste nka Nadine y'ikintu kimwe conyene naho nurashaka kwigira mugani kibuza yuko wumva ushaka kumenya mbega umuntu ushaka mu buzima bwanje ameze gute mbega umuntu ushaka ko tuzobana kuko babasha mwibuke vraiment uwo muntu Imana yaduteguriye n'ubuzima bwacu bwose n'ubwo buzima bwacu bwose tuzobupasa n'abantu tutiyumvamo canke tutiyumvamo hama akanyuma je novuga uti kandi kenshi muri ibi bintu byo kwitegurira mariage umaze kwiza imyaka 30 kuduka cyane ku bakobwa hariho benshi usanga bafise passé ndende canke ukagira regret ukavuga uti none je ndi mubi ndiki ukanka kwibabarira ukumva regret iteye ubwoba uravyumva ifo yuko ufata umwanya ukibabarira forgive your past ubabarire le passé umve kutanguye mu bushasha nukuri nacu Imana itababarira nacu Imana itakura ko ngo utangure mu bushasha wibabarire utangure mu bushasha nuko Imana yagukorera ibitangaza kandi nubone yuko nkuko Sexy wavuze yuko hariho abazogira mariage hano batazozigira ego twese turavyifuza let me not lie twese turavyifuza nkoza kambwa ngo Nadine uzofutagize mariage yo norira no buti wagutumye genda umubwira uti wambuze uravyumva shetani atsimbe ariko tuteza kutahura yuko ubugombe bw'Imana burakomeye cyane gose uteza kubwemera uko buri kose mugasi nibaza yuko n'Imana yo gukorera ibintu nawe yumva yuko you cannot be happy uravyumva so that's my last comment. Okay, nanje mu gusozera numva umengo novuga nti ryoherwa ryohererwa ubuzima bwawe ryohererwa kurindira umva yuko uri mu mutekano umva yuko uryohewe wumve yuko uri kwije wewe nyene d'abord avant yuko uwo muntu aza mu buzima bwawe hanyuma maze kuza mu buzima bwawe nawe wumve yuko uri uryohewe basha kubera ko kubana ubuzima bwose n'umuntu udahimbawe nta numwe ndavyifurije turabashimiye cyane gose merci uza guhamura ibiganiro byose nkibi from now to forever tuzaba tuzana ama episode twavyaye twabwira uti what to do n'abana twabashize byose tuzobikora mwakoze cyane thank you so much kubona mwakurikiye ikiganiro cacu tubibutse yuko twari muri the Brunch Time episode ya waiting in your 30's episode ya mbere aho twari turavuga ni gute worindira ubimana yaduteguriye ndashimiye cyane gose bimwe bivuye ku mutima umuntu yatwakiriye nkuko mwabibonye turi muri jardin ikaba yitwa Olive Garden mwifuza imanza zanyu iri kuri route Rumonge .89 if I'm not wrong turaza kubashirako ama description musi à la fin également turashimira cyane uri nyuma y'ivyuma kubera ko twari gushobora kwifilma iyo atabari nyuma yacu ngo atubwire aho twakosheje kugira muzobona ama image atesa gose nongere nshimire ma co-présentatrice
Nadine Bizimana twari kumwe uno munsi ndabibutse ko twari kumwe na Anaïs Mugisha Sexy Love Nadine Bizimana Nirere wa Isare la beauté des femmes. On va d'abord agira d'abord business akora. Merci beaucoup. Hama jewe nkora I'm the owner wa Isare Cosmetics. Kuri Instagram ni Isare _, BDI Burundi. Turaza kubashirirako le logo na everything. Ndagira video ni ibintu byinshi muca mubibona hajya mwese. Tuzobandanya tubivuga. Yes, thank you. So, turabashimiye cyane. Cheers, madam. Cheers. Thank you. We love you and welcome again on Sexy Love TV show.